Yesu yaritondeye amategeko yose se yamutumye. Haleluya. Arayitondera yose arayashitsa. Ni naco cyatumye ducungurwa. Haleluya. Aravyitondeye. Nawe ariko aratubwira ati nimwaba mushaka kuba inshuti zanje. Haleluya. Nimwitondere ibyagezwe ndabagera ati nkuko nanje nitondeye ibyo data yambwiye. Haleluya. Vyose yarabishikije. Umukunzi ntaco muhisha. Umukunzi wawe inshuti yawe magara umubwira amabanga. Haleluya. Umubwira amabanga yo mu mutima. Umubwira ikintu cyose ari kibari cyiza ubuzi ngo ndafise uwo nduhukira ko ndafise uwo mbwira kandi anyumva kandi antahura. Haleluya. Haleluya. Yesu rero natwe bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje nguhimbaza kandi gutazira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje ngushimira ubwizigirwa bwawe, nje ngushimira ineza yawe, nje gushimira ubuntu bugeretse ku bundi budahengeshanya kutwereka uko bukeye nuko bwije. Watugiriye neza utwereka urukundo rwawe Mwami Imana mu kuduha umwana wa Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu. None ndasenga Mwami, natwe nk'abana bawe tugirisha kanumwete wo kugukunda, mu kugukunda no gukora ibyo ugomba. Ndagushimiye mukunzi mwiza kwemeye kuduha ubushobozi Mwami Imana n'imitima yacu ikagukunda kandi kifuza Mwami Imana gukora iminsi yose ibiguhimbara n'ibikunezera. Urakoze kubyumvise, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo by'ukuri ni waba ushaka kuba umukunzi wa Kristo nukugira urukundo rwiwe muri wewe. Haleluya. Nukuzura urukundo rwiwe. Bantu b'Imana, inkundo zibaho ni nyinshi. Hariho inkundo umwana akunda umuvyeyi wiwe cyangwa umuvyeyi akunda umwana, cyangwa urukundo rw'abafiance. Hariho urukundo rwo gukunda ibintu, urumva? Ariko urukundo rw'Imana rurengeye ivyo. Haleluya. Urukundo rw'Imana, urukundo rwa Kristo rurengeye ivyo. Rukunda n'udakunditse. Haleluya. Rukunda n'udakunditse, rugira neza, guihanganira byose. Amen. Rero nitwaba by'ukuri turi abakunzi ba Kristo, tukaba turi abana biwe, ijambo ry'Imana riratubwira kugira urukundo nk'urwiwe. Haleluya. Reka dusome muri Yohana igice cya 15, turasoma kuva ku murongo wa 19 ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'17. Yohana igice cya 15 dusome ku murongo w'9 gushika ku murongo w'17. Haravuga ngo icyagezwe cy'urukundo. Urumva urukundo ni cyagezwe n'itegeko. Umuntu adakundana ntaba ari umwana w'Imana by'ukuri. Urumva kwa ni itegeko twahawe ryo gukunda. Haleluya. Ryo gukundana. Reka rero dusome. Nkuko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ivyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki icyagezwe canje, nimukundane nkuko nabakunze. Ntawogira urukundo rurita ubwo ko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora nivyo ndabategeka. Si nk'ibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Ariko mweho nabise abakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Ivyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Amen. Murumva yuko urukundo turabaheje kuvugana ko ari iki? Ni itegeko. Umuntu adakundana, umuntu atagira urukundo muri we, nagira ndamubwire ngo si umukunzi wa Kristo. Ntiyegeze yimika Kristo mu bugingo bwiwe.
Haleluya. Si inshuti ya Kristo kandi nawe nyene aravyivugiye ngo nk'uko data yankunze ngo niko nanjye nabakunze. Haleluya. Ngo nimugume mu rukundo rwanje. Urumva ngo nk'uko data yamukunze kose yamukunze ngo ni nk'uko natwe yadukunze. Ingende bagira ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi. Urumva ngo rwatumye atanga umwana wayo w'ikinege umwe yari afise mu ijuru kandi amuhimbara ngo yemera gutanga umwana we umwe w'ikinege kugira ngo bari mu isi ntibapfe rubi ngo ariko bahabwe ubugingo budashira. Urumva Imana yaradukunze telma irarondera ikintu yoduha ibona ikintu cy'agaciro ifise n'umwana wayo. Haleluya. Ibona n'umwana wayo iravuga ngo ntegerezwa kumuha abantu kugira ngo abacungure kugira ngo abatabare. Rero na Yesu ariko arabivuga ngo nk'uko data yankunze ngo niko nanjye nabakunze ngo nimugume mu rukundo rwanje. Ngo nimwitondere ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Urumva ntushobora na gatoyi kuguma muri Kristo ngo nawe agume muri wewe utari kuritondera ijambo yavuze. Ibyo ntibikunda. Ikintu gituma ushobora kuguma mu rukundo rwa Kristo nuko uba uguma mu ijambo ryiwe kandi iyo jambo ukarigishira mu ngiro. Haleluya. Ugakora uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntukore uko wowe ugomba ariko ukore uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Aho ni ushobora kugira iki kuguma mu rukundo rwa Kristo. Amen. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo urukundo rw'Imana wihanganira vyose. Uyu munsi ukaba udashobora kwihangana. None wumva uba uri muri rwa rukundo rwa Kristo. Ngo urukundo rw'Imana ntigwiciraho. Ntigwiciraho. Urumva uyu munsi ukaba atamba bazugira. Ukumva atamba bazugira. None wumva rwa rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Uyu munsi ukaba udashobora kugira n'ukuri akigoro kugufasha umuntu amerewe nabi. Wumva rwa rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Uyu munsi ushobora kurementaniriza uwundi muntu. Ukumva udashobora kunezererwa umugisha wa mwene so. Wumva rwa rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Rero Imana Yesu ariko aratubwira ngo nimwitondera ibyagezwe byanje ngo muzoguma mu rukundo rwanje. Ibyagezwe byiwe nabyo ni ibinyene ndiko ndavuga. Ivyo urukundo rukora murabizi. Rugira neza, rurihangana, ntigwiciraho, ntigwihayagiza, ntigwishira hejuru. Urumva wihanganira byose. Urukundo rw'Imana rurafise ibintu biruranga. Haleluya. Ntirutoranya ku butoni. Urumva uyu munsi hari umuntu udashobora no kuraba n'amaso. Hawe urafise abo wumva ari abawe abandi si abawe. Urafise abo woramutsa, urafise nabo utoramutsa. Urafise abo wofasha nawe utoshobora gufasha. Ariko urukundo rwa Kristo suko rumeze. Urumva rugirira neza bose. Haleluya. Haleluya. Rero ngo urukundo Yesu sera mubwiye ko aza gucungura abantu sans exception. Umuntu wese yaremwe. Haleluya. Yesu ntiyacunguye abazungu, ntiyacunguye gusa, ntiyacunguye abira oya, yacunguye ubwoko bwose. Haleluya. Indimi zose, amahanga yose. Wemeye kwakira urukundo rwiwe, wemeye kumwakira uwo ari we wese aramwakira. Ntatoranya ku butoni, ntakuraba ngo wakoze ibyaha byinshi, ntakuraba ngo uri umukene, ntakuraba ngo Yesu uwo ari we wese, icyo wakoze icyo ari cyo cyose, aho uvuka hariho hose, amateka umva icyo ari cyo cyose, urukundo rwiwe twese ruradukwiye. Haleluya. Rero ngo nk'uko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwe. Yesu yaritondeye amategeko yose se yamutumye. Haleluya. Arayitondera yose arayashitsa. Ni nacyo cyatumye ducungugwa. Haleluya. Yaravyitondeye. Nawe ariko aratubwira ati nimwaba mushaka kuba inshuti zanje. Haleluya. Nimwitondere ibyagezwe ndabagera. Ati nk'uko nanje nitondeye ibyo data yambwiye. Haleluya. Vyose yarabishikije. Ngo ivyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe
kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Haleluya. Ariko aratubwira inyifato twogira kugira ngo twuzure umunezero wiwe, twuzure amahoro. Bantu b'Imana, nukuri biraryoshe kandi biraruhura umutima iyo uzi ko atamwe ufitaniye n'umuntu. Iyo atarubanza uzi ufitaniye n'umuntu, nta kintu kibaho kiryoha nk'icyo, gihumuriza umutima, kiruhura umutima. Ariko urazi iyo ufitaniye urwanko n'abantu bose, umutima wawe urarahuka, umutima wawe wuzura agahinda, wuzura umubabaro. Ariko iyo uzi ko abantu bose ari amahoro, wumva utekaniwe mu mutima. Haleluya. Rero ngo ivyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe kandi umunezero wanyu wuzuzwe. Haleluya. Ngo ngiki cyagezwe cyanje, ni mukundana. Haleluya. Umva, Imana iradutegeka gukundana. Iradutegeka gukundana, atacuhagaze ko kindi. Atacuhagaze ko kindi, ngo nidukundane. Niho tuzoba turi abigishwa biwe. Haleluya. Ngo ndabibabwiye kugira ngo umunezero ngiki cyagezwe cyanje, ni mukundane ngo nkuko nabakunze. Wiyumvire wewe ahantu wari uri, ugerageze usubira inyuma, wiyumvire ibintu wagenderamo. Ariko uyu munsi Yesu akaba yaragukunze, Yesu akaba yarakubohoye, Yesu akaba yaragutabaye. Ugerageza usubire ugire filime, wibuke aho wari uri, wibuke ibyo wagendera, wibuke ibyo wavuga, wibuke ubuzima waciyemo. Ariko uyu munsi umwami akaba yarakugiriye neza, ukaba uhagaze neza ushima Imana, ukaba waranesheje bya bintu. Urabizi ko utabinesheje kubw'imbaraga zawe, ariko wabinesheje kubw'imbaraga z'umwami Imana. Haleluya. Ibyo uvyibuke. Amen. Haleluya. Ngo ntawogira urukundo ruruta uguko umuntu yigura abantu biwe. Yesu yadukunze urukundo ruhebuje, rutangaje, ushikaho yemera guheba ubugingo bwiwe. Amen. Amaraso, arababara, arababazwa, arasuzugurwa, aratukwambika ubusa imbere y'amahanga. Ari umuntu w'umugabo w'imyaka 33, asuzugurirwa imbere y'abantu yagiriye neza. Ibyo byose aravyemera. Haleluya. Kubera ni itegeko yahawe na se, yararyubahirije. Kandi n'urukundo dukunda. Haleluya. N'urukundo akunda umwana w'umuntu, ko yaravuga ngo umwana w'umuntu ntakwiye gupfa rubi. Umwana w'umuntu sinoguma mu ijuru nicaye, ariko umwana w'umuntu ariko arapfa. Haleluya. Ngugu urukundo yadukunze. Ngo ntaworusha urukundo umuntu yemera gutanga ubugingo bwiwe, akemera kubuheba kugira ngo atabara abantu. Haleluya. Haleluya. Yesu aragahezagirwa, yatugiriye neza, yaradukunze urukundo rutangaje. Amen. Ngo murabakunzi banje nimwakora ibyo ndabategeka. Ushobora kuba umukunzi wa Kristo, muravyumva. Ngo murabakunzi banje nimwakora ibyo ndabategeka. Igihe agutegeka ikintu ntugikore, kandi ibyo dutegeka si binderega, ni biri muri iri jambo. Haleluya. Ni muri iri jambo. Nitutabikora ntituzoba turabakunzi biwe. Haleluya. Ntituzoba turabakunzi biwe. Ngo sinkibita abashumba, ngo kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabimamenyesheje. Yesu ntatwita abakozi, ntatwita abashumba, ariko atwita abakunzi. Haleluya. Umukunzi ntaco muhisha. Umukunzi wawe, inshuti yawe magara, umubwira amabanga. Haleluya. Umubwira amabanga yo mu mutima, umubwira ikintu cyose ari kiba ari cyiza. Ubuzi ngo ndafise uwo nduhukira, ndafise uwo mbwira, kandi anyumva kandi antahura. Haleluya. Haleluya. Yesu rero natwe ntatwita abashumba, twita abakunzi. Nta kintu na kimwe yaduhishije. Haleluya. Ibyo mu bwami bw'Imana byose yarabitubwiye, yarabiduhishuriye, aduhishuriye amabanga yose kuva mu itanguriro gushika mu iherezo. Yesu nta kintu yahishije umukunzi wiwe. Ari wewe nanje turabakunzi biwe. Haleluya. Ntaco yaduhishije. Amen. Rero ngusi nkibita abashumba, ndabita abakunzi, kuko atakintu na kimwe nobahisha. Haleluya. Ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho, kugira ngo ico musaba muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Urumva? Ibyo byose ngira ngo nta muntu n'umwe uyu munsi yovuga ngo niwe yitoranije.
nta muntu yobivuga. Twese twaratoranijwe, ni Yesu yaturondeye aho twari tuzimiriye nk'intama. Haleluya. Aho twari tuzimiriye nk'intama zitagira umwungere, Yesu aradutora, atuzana mu ruhongore rw'intama ziwe. Haleluya. Urumva ngo niwe yadutoranije, niwe yatugiriye neza, niwe yadukuye mu rupfu adushira mu bugingo. Uyu munsi turabaraganwa na uyu munsi turabana b'Imana kubwo urukundo yadukunze, watumye aza kukurondera wewe nanje, adukura mu mwiza twarimwo, atumurikishiriza umuco wiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi rero aca dusaba ngo nuko kwama no kuvuga iki, nugushingira intahe Imana mu nyifato yacu, mu mvugo yacu, mu bikorwa dukora. Haleluya. Abantu bavuge bati by'ukuri aba n'abana b'Imana, aba n'abakunzi ba Kristo. Haleluya. Buzuye urukundo rw'Imana, buzuye amahoro, buzuye umunezero. Haleluya. Ngo twame. Haleluya. Ngo niyo twama umva ngo kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho. Urumva hari abantu ubona uyu munsi barahagaze mu gakiza neza, ariko ejo ukamuyobegwa. Ariko ejo ukamuyobegwa ugasanga kamere yaravyutse yasubiye kuba mubisi. Ariko ijambo ry'Imana Yesu ariko aratubwira ngo ivyamwa vyacu bigumeho, ntituba abantu bamahindago bahindagurika ku munsi ku munsi. Haleluya. Haleluya. Ntituba abantu bahindagurika, ariko tugume duhagaze nk'abana b'Imana by'ukuri. Haleluya. Ngo kandi nitwamera gutyo, ico tuzosaba ngo data cose azokidukorera. Haleluya. Kubera turabana by'ukuri, tutari bivyagwa, turabana bukuri, turabana b'Imana. Amen. Ngo ivyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Urumva asubiye kuvuga ngo ndabategetse. Urumva aradutegetse, ni itegeka shinze ati nimukundane, nimukundane. Haleluya. Niho isi izomenya ko muri abanje. Igihe atarukundo ugira n'ubu ndagisubiyemo, nukuri nturi umwana w'Imana, nturi umwana w'Imana. Umwana w'Imana ateza gukundana, umwana w'Imana ateza kugira umutima wa compassion, akagira impuhwe, kuko n'umwami wacu yarazitugiriye, yemera guheba ubugingo bwiwe aza mwese kugira ngo aturokore. Rero nawe ndakwifuriza muntu w'Imana kugira urukundo rw'Imana, kugira ngo ube inshuti ya Kristo. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami turagushima kandi turagutazira, watugiriye neza, watubereye umukiza, uraducungura umena amaraso yawe kubera urukundo dukunda. None natwe Mwami Imana udusabye gukundana, ndasenze ngo sengera na bene data bose ngo twuzure urukundo rwawe, niho tuzabigishwa bawe guhimbara kandi bashingira intahe izina ryawe. Ndagushimiye icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina ryawe ryera Yesu Mwami wanje, senze gutyo. Amen. Amen.